Kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kiganiro cyacu Smart Mind. Uno munsi ni indi vibe, ni vibe ya bon sana kuko nza kwakira abantu bafite vibes zitesa sana. Ikiganiro ni Smart Mind aho tuyaga ingene umuntu akoresha Smart Mind kugira agere ku ntambwe yifuza mu buzima bwiwe eka no mu guteza imbere igihugu muri rusange. Uno munsi ni wundi munsi eka n'ikindi kiganiro aho twakira abantu basanzwe batavyorosha hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura eka mbere no mu ntara hagati eka no mu gihugu cyose muri rusange. Abo n'aba DJ twese tuzi hano aho basanzwe baturyohereza ibirori ku munsi iyo tubakeneye. Mbe tuza kuyaga ibiki nabo muri Smart Mind. Tuza kuyaga ingene bakoresheje Smart Mind yabo umuziki urabashikana ku ndoto zabo. Kaze bakunzi ba Pam Channel TV twakire abatumire bacu. Yo, ni DJ Zenobino kuva muri RUNTOWN DJ'S. Amazina y'abavyeyi ni Izonderera Zenobe. Nkaba nishikiye muri Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind. You already know. Yo, wagwan my people, it's a way DJ Réalisateur from RUNTOWN DJ'S. Kukazina abavyeyi banyese ni Kati habwa Fabrice. Naho murahaza hano turi. Yo, Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind. Let's go. Hello my people, my name is Bigenze. I'm the CEO of RUNTOWN DJ'S. I'm in Pam Channel TV in a program called Smart Mind. There you go. Yes, wakunze Pam Channel TV, kazi kandi mu kiganiro cyacu Smart Mind nkuko meje kubabwira uno munsi n'umunsi uri special kuko mfise n'aba guest bari special. Ni RUNTOWN DJ'S boss haburamwo bake ariko nibaza ko la majorité bahari. Alors reka mufashe kubakira n'abantu nani nifujije kinini kugira ndabakire kugira tuyage twumve est-ce que c'est RUNTOWN DJ'S nikibapusa kugira tubone ivyo bariko barakora mu gisagara cya Bujumbura mu ntara hagati no mu gihugu cyose muri rusange kuko ubiravye bafatiye kinini entertainment and divertissement y'igihugu cyacu. Reka tubakire ndaza kubura aho mera ariko icyubahiro reka ndagihere kuri mukuru wacu Isa. Urakoze cyane. Je nitwa Isa Nibigira, amazina nahawe n'abavyeyi. Nitwa Isa Nibigira. Nkaba naravutse 1990 Septembre. Ya. Jewe rero nje ndi umurongozi mukuru wa RUNTOWN DJ'S. Okay, RUNTOWN Entertainment. Ngabo RUNTOWN DJ'S ni departement iri muri RUNTOWN Entertainment. Ya. No. Urakoze cyane akona kandi kabijya tutari tuzi RUNTOWN Entertainment ko RUNTOWN DJ'S ari departement iri muri RUNTOWN Entertainment. Hamande yawe hari Catlouse benshi bazi nka Catlouse ariko no munsi ndashaka tugerageze mwese tubadekuvre ukundi kuntu gatoyi. Yes, Cat. So nkuko yarabivuze. So benshi banze kuri DJ Catlouse mugaya amazina yanje abavyeyi banyise ni Kati habwa Fabrice. Abantu mu DJ nije ndavangira imiziki hari abatanzi apparemment ntumenye nabo yose abatanzi rero mumenye ni jewe hama nkabanishikiye mu bwami bwa Pam Channel TV. Asante sana kazi cyane nizera ko muzobandanya muza. Hamande hariyo Zenobino. Yo. Umuntu yama aboneka cyane muri kino gihe muri RUNTOWN DJ'S aboneka cyane Zenobino. Merci kuba mwemeye utumire bwacu. Mwakoze kubudutumira. Je amazina yanje ni Izonderera Zenobe. Amazina y'abavyeyi mugabo nangwe DJ naranabutanguramo amava bamamagara Zenobino. Ko natanga ibintu by'umuziki kuva muri ya epoque ya ba Ronaldinho, ba Robinho, bande cyo ya na yaciye yatanga kunyita ngo Zenobino. Hama nangwe ku DJ ndabona yuko arakantu kosona bien nkuko Gatruzi yabivuze. Abantu badashobora kuba banzi ni jewe DJ Zenobino kuva muri RUNTOWN DJ'S.
kazi nkora no kuvanga imiziki mugabo mu bundi buzima busanzwe nizi byo kubaka amazu n'amabarabara baragwaka mu barabara nakutsa problem urumva ko Zenobino Issa Catluz mwese muje muva muri RUNTOWN DJ'S. Personnellement jewe j'apprécie cyane gose nduba cyane igikorwa cyanyu mu gisagara ca Bujumbura no ku gihugu muri rusangi muratuta entertaininga ugwaruka abakuze abasaza bose umuziki bakawiyumvamo. So impamvu nyamukuru yatumye ndabatumbera mvuga ne ndakeneye kuyaga namwe nico mwatweretse nk'abarundi mushoboye kandi uno munsi abantu bose baravuga ati kirafise icyo cyamaze kugira ugwaruka ruryoherwe ugwaruka rw'u Burundi rumere cyane Bujumbura imenyekane mu mahanga ukumenyekane. Uno munsi Bujumbura iri mu bisagara bya mbere muri East Africa biryoherwa cyane. Aho tuvuze kuryoherwa directement cyo tubona RUNTOWN DJ'S. Alors, RUNTOWN DJ'S, histoire yanyu imeze gute Issa? Merci. Icyumva cyo kujya hamwe ubundi urazi ko l'union fait la force. Cyo ni kimwe ubona naye mbazi especially Catluz twe tuzinanye no mu bindi bihugu byo hanze daraba yuko hari espace iri vide kuri côté DJs mu entertainment y'u Burundi narinzi Zenobe narinzi Catluz narinzi Feedbite ko nakurikiranaga DJ B muri CCF I remember and then turahura in terms of turi en fait yari juste guhura tukaryoherwa ino yari ide aba DJ basanzwe bazwi mu gisagara tugahura tukaryoherwa genre babizi tugasangira and then ndavuga none ibi nivyo kubandanya kunyene biba ari juste gusangira tu vois then ndavuga urazi je mfite kiyumve kimeze uko apara masijene nayo gifise mengo na Alpha yara gifise DJ Alpha ngabo nije nagimana festival donc reka tuje hamwe hama rero dukore ikintu gikomeye mu gisagara cyangwa mu gihugu ya c'est comme ça twaciye turi mwanyira ubwa mbere ayavyibagitanya bandanye wenga si wavuze ibyo yibutse ubwa mbere akibivuga cyangwa gashaka tubone twisangirira ibyo bindi kurazana ngaho ya umuntu wese arakora ugatwikiwe numbazi turavuga duti ni ibintu turimo nibiki umujamazanye histoire yo kuvuga ngo ducrée ngo tugire ngo team y'aba DJ tugeze tumwumva vraiment cyatubana tumara nk'amezi ngaya tuma dusangira nyuma je narosikiraka gatinga ngabatelefona ngababwira maze jewe vraiment hari tuzikimbuze kandi ngiye korera hano hari abantu bakunda imiziki ne kati rafise disque diri ndaje kwitora imiziki agenda kama undi munsi ngamubwira Issa niza platine no musinja gukorera hano ameze uko kage Jean bugahura umaze kurakara ukavuga uti maze duhurira nawe dusangira ukabona bimaze 2 mois 3 mois 4 mois muri bya bindi nyene ka tavuga mu nyuma rero niho twagiye tubona c'était hari ku anniversaire ya Alpha Brown nabandi bana yatumiye abagenzi yo bari hafi vraiment tumiye abagenzi biwe hariho team yitwa Amigos David yari team ari mu yitwa Amigos niwe yatumiye hamwe na twebwe rero mwatubwiye dutumiye nk'abagenzi biwe twari dufise groupe ya WhatsApp turi abantu kwene seti turi dufise groupe ya WhatsApp niyo twahuriramo twandikirana tuvuga duti maze ibi no munsi none tuzagusangira no munsi naka tuzakorana tuzoja mu supportinga ibintu nk'ivyo wowe mbwa rero uwo munsi ku anniversaire turaryoherwa turanywa nene razi anniversaire mu ndiko tuyiregeza mu gato twatashe hari nka 3 heures gutyo turataha twese umwe wese abafata taxi bazifata baza gutora baza kubatora nkajya 9h nyene zitanguye kugwera ko nyene uvyutse twaga telefone zatorezira rya groupe yitwa RUNTOWN DJ'S afaye nibiki uravye
tubona harimo babaniye dusaye turi kumwe tora mu message haruguru ni yaniye twavuganye khisamo bamwe ngo gasura neza ejo turavuga tuti pom katwigereye kuri tuyibyaza umusaruro ko twamaze kuyikaya nka team nakundi reka turabe kuri tubigenze. Merci. Kat jewe to the bone nari down nari ico nagishigikiye kuko nkuko yabivuze we yaranzi nari nagiye mu Rwanda ukorera mu Rwanda hari hama team mugabo team nenda bizi mu Rwanda ngaha sinayibona ko baza kuba seriyo ko ngo aje deep mugaje ikintu nataka akibivuga ko aha benshi barapinza avuga ati ibyo by'ama groupe hoya ni misi mike cyatusambuka umva dupfa mahera dufiki toto mugabo je inside navuga ati iboro ni ya bien once biciye kuko birashaka kubitesta uko nayibonye hariya sindayibone nga mugaye mane caradufasha twese twahuye dufise vision imwe twese dufise talent kandi dushaka guteza imbere igihugu cyacu natwebwe nyene twiyubake donc giye nko kuvuza mu Rwanda Kampala mvuga ati ube fier kuvuga ati cyenda umurundi urumva so cyari nico kintu cyatumye RUNTOWN tugiza kuva 2018 gushika nga turugo kubera iki twese tukatugwanira ikintu kimwe ya impress Jevra mabyangoheye ko na general na Aaron ndahonda bihera narinzi DJ Batman we yana forme narinzi B akiri mupeti sana tumuza akiri mupeti hama na feedback isa nagiye kumumenya umunsi tukora muri Bujalol yeah umunsi tukora muri Bujalol entre ndamuzira n'umuzira mume Egana mutire mu gato izara twamenya umenye byo munsi wa Bujalol nari mfise émission yakora kuri RFM ya DJ Mix Live nari umunsi nagiye kuvuza twari dushaka DJ baskana 6 yari umunsi yari special rero umujama caraza acadusanga aho je nakora kuri Pirogue cyana mwakira ndamubwira muri cyo gufungura mu ndi cyo kunwa arazi abandi ndamubwira no nakwakiriye uri umugenzi twamenyanye ni bon uwo munsi naje tangoye kuvuga ati cyo umuntu yazimanye kugahaye ngiyoza kumufuta none yambura kujya munsi ya Bujalol twese twari dukeneye kuja muri show ya Branly en fait baba ndakibagiriye nagacisha en fait kintu caduhuje gituma tugira ni solidarity kuguma hamwe no gusangira hagiye abakera baramaze ngo abagabo bayagira kwigufa ubunyegeri yagiye kwigufa ubunyegeri n'abagabo so umva twahujwe n'ico gusangira gusabikanya ico ufise utiteze yuko ujyayo utegeza kumusaba ati bako ndagurira no musizongurireje oronse no munsi canke wakoze hano no munsi bavuga ati bana bene gose je na negosiyo ngiye gukora navuga ati fisa abagenzi banje baza kumpa vibe nkene pase nkodukazi nka tubiri ya abagenzi banje baje muri mode kuko once bagiye hewe naje cangiye ugaca mvuza neza kandi ko mu DJ udafisa abantu biwawe bagusupportinga biragoye canke abaza kuryoherwa n'ivyo uri kurabahereza. Sasa rero murashinze group y'abantu bari yari Isa Katlu Zenobino DJ Philbite DJ Batman B Alpha abantu 8 c'est okay. Turamenyereye ko abantu kenshi barenga babiri ibintu byabo usanga bitaramo ariko mwebwe avec l'expérience ya RUNTOWN DJ'S à chaque fois hari haba activité ya RUNTOWN DJ'S abantu barahirumbira est-ce que ni habamwo ibintu by'amabife y'amajalousie yo kuvuga ati mbe ko turi benshi amahera tuyagabura gute organisation yanyu à l'interne kugira mukomeze ibikorwa vyanyu yabimeze gute bo nishure okay so je ikintu cyambere no vuga yuko turasenga no kuri sinobesha hano n'abantu bamwe babona amakonser dukora abona amamarche turonka bakavuga ngo turaroga no ikintu cyambere dukora turi mbere ko dukora show turaza abantu benshi baza mu mashow yacu bazobiraba
washobora gutora turi ahantu dufatanye tuba turasenga atari na show iwacu ari show nyine iza kuba nka batatu tukavuga ati katuyisengera show iza kugenda neza rero twebwe amasengesho yadufashije kuva tugitangura ko ndibuka ko twebwe kiyo yavuze cy'ubwoba twaragize ubwoba d'abord mu kuinvestisha ko show yacu ya mbere twari kuyamara iwacu tanum partenaire numagiyemo tabotika twilance peut-être hari abantu bazozubitahura bazi kudushikira twaje mu mitayi iwacu show yacu ya mbere Imana yadufasha iragenda neza abantu batwitaba hamico kindi uri kuravuga rero organisation ni kwa kundi twese genda afise ama défaut quatre afise ama défaut afise ama défaut mugabo mu ama défaut afise ama qualité yayo nimba défaut yugira ashobora kuba qualité yiwanje qualité yiwanje ashobora kuba défaut yuyo rero tumaze guhuza hamwe nkatabura yuko jewe nagize ikiya nawe kitamushimishije uno musi akoze kitashimisha ndabavuga gute ndarekura hama ejo hama mu mwanya tugenda turi kuri line nziza nico kintu cya mbere baje cyashimije nungishingiryoherwa nabo yego ndashobora kongera kindi kuri byo avuze ubundi organisation il faut kwikora nka uri nk'umupro professionnel professionnel chaque ni kuvuga uko bigenda kose show yose ikenera marketing il professionnel professionnel chaque ati niba ukoze cover let's say poster of the event ikore neza ndazi arabadesigner benshi abafite professionalism ni bakeye so kora cover iri pro igaragara neza ifite communication iri clair hama rero ibyo biheze haraba influencer turaba influencer deja so tukora ama video so iyo ifite communication imeze neza événement bien sûr événement bigenda neza yego sinzi ko ari kartusha kuvuga ikindi naco nuko chaque événement umuntu akora cyangwa twe dukora nuko tumenya kugabura amatasha kuko turi set ushobora kuvuga ati azize we iruka ngaha feedback cyangwa isakora ha katlus kodiki ko tusanga bya bintu umuntu umwe yari gukora bikozwe n'abantu 4-5 kandi bica binyaruka umusaruro ukaba mwiza merci donc il faut ko abantu biga kuja hamwe kubera kuja hamwe kuragabanya ibintu byinshi kura facility ibintu byose akazi gacha koroha bigacha quand tu as une deadline tukavuga tuti dufate par exemple dimanche turafise show mzee wewe utaza gukora iki j'ai des heures duhaye kati ufise iki j'ai des heures duhaye bon zo duhaye mercredi sawa kwa kwa mercredi muri group onye uzobona uzobona ngo we kigeze cyaki haigo wana gozwi direct ntunishura ushobora kuja gukora gashawishira merci sasa rero nibaza ko mu gushinga nawo byaje mu kuryoherwa muvuga muti mu kuryoherwa hari ikintu mwasanze uko realite mwasanze rero kuri marché murashize ati yes turahura nk'abagenzi chaque fois tugasangira RUNTOWN DJ'S turayishinze hama ugati cya bintu rero nimba naho twagishinze hari eske mwasanze public yari ikeneye ijya initiative yanyu hama mwiziki a partir iyo initiative yanyu public yari bikeneye yari binyotewe kuko turi ndibuka umunsi wa show ya mbere wanashema sana navugije umuziki cyane navugije mwese navugije cyane gusa naguma njya gufasha abo twashyize ku muryango abantu bari benshi amatika arahera cyangwa ati yo guys muzi n'ikintu rero abantu bari banyotewe ikintu nicaraduhaye n'inguvu yo guperseva ukavuga ati umva jewe ntegerezwa kubaha jewe nkaba nkidepasa nkaba ati bana jewe ntegerezwa kubaha meilleur DJ Catluz ebana umwe 1.0 umwe hejuru so ikindi na chama challenge ntabura twasanze deja aba DJ bagahitse basusuguritse so same urumva so mugabo turiko turagerageza n'ubu nturashika ariko ubusaba urugendo ruracyarere mugabo hariho changement ko warazi kumva umubuya ubu mu DJ ukasanga barakoze
wagiye kuvuza ahantu barakoze bien barafunguye baranyoye atana kimwe bakubajije bro uri umuntu ndi umuntu nkawe wibaza ko mbayeho gute Jean sinywa nanje simfungura je ndi juste ndi robot iri ku mashini ivuza umuziki je nziryoherwe mama hera sorry nagucire hemo je baraguciye kuko simave nibagira Boris Evra yapostinze last time nozenye kico kintu nyene ariko avuga ku bantu bakora ama evenement bibagira aba DJ ko aravuga yuko aho hari muri Canada mu evenement umu DJ ni umuntu atangwa kwakira n'umuntu wambere atangwa kwakira mbere ko bafungura narateza kwanza gufungura kubera mujya mwanya wewe ahije gufungura ntiyacabona kubahereza imagine twebwe uragiye maybe kubera uri ko nyuma y'ivyuma ngene cyo kwestara ntiwafunguye wagiye kondera ngene bambara neza ugije mu banze kwandi wabahishije ntiwafunguye hama urashitseho barafunguye barahejeje ntushaka kubwira umutima mwiza wo kuvuza canke naho ufungura ugacufungura mu nyuma y'abandi bagacasha ko bavugiriza ufise sahani imbere yawe bo urazi ko normal mu Burundi baje gufungura bakeneye gutamba none wowe nawe niho wageze kufungura bo barahejeje we nageje gufungura uza kwavugiza gute ufise sahani mu ntoki kuri kugwana n'ingene uturaka agafiriti kagaciro gaterere mu kanwa wa mutwe nturi kurakora kugira ushoye kumenya ati yavuye mu indirimbo nza gusubiza mwiye kugira abana yawe kuyagatuma kuryoherwa ico kintu abandi batakunda kwibuka cyane niko kantu kari gaciyemo ico kintu nibaza ko umuntu bategura amamanza ama mariage ibiki tuturara abantu bose bafise ama event nibaza ko ico kintu baba bakwiye gushirako gufocusinga kuko umu DJ once ashonje canke anyotewe avuza nkuko ashonje bro umuntu wari wewe yakubirize isasi habura mu ufise akantu agomba wongerezeko icyo shaka ku accomplishing ibyo bako baravuga d'abord objectif ya me RUNTOWN DJ'S yari ku couvrir iyo espace iri vide kuri côté DJs parce que DJs ni carrière ushobora kuriha inzu ushobora kutunza umuryango ushobora ko tufite ama famille tu vois so yari objectif ya mbere ko il faut que RUNTOWN DJ'S garagaze ko aba DJs bafise valeur in terms of entertainment first of all cyakabi ni carrière ishobora kukurihira ibintu byose ama builds minerval abantu tu vois nkibuka mu RUNTOWN DJ'S mwatanguye mwese mukira aba jeune bakiri bato mukira aba célibataire uno munsi Catluz Isa B na Alpha nawe nyene uno munsi mwese muri benshi murafise imiryango muri marié ariko mwatanguye mukira aba jeune nyene mvuga mti reka tubikore juste kubera tubikunda uno munsi ari aba jeune bakiri bato bari nyuma yacu bariko barabaraba est-ce que mubabwije ukuri ashobora kuvuga ati nawe ugira umbwire ko ari umuziki watumye mugira mariage mbese mubwire ko ari umuziki uri kurabatungira ingo uno munsi ingo zanyu mwo mwishyura iki uyo mwana akikora that's my point kubera yuko wabivuze umwuga w'ubu DJ warugayitse I cannot forget that thing nagiye muri evenement ndariha and then mbona umudije ko aravuze umuziki nasaza kuvuga hama ona Jean hagahembo kiwe n'inzoga like we twagwa inzoga zitanu vuza umuziki tu vois so ico kintu c'est pas bonne image ndavuga okay il faut hakenera ikintu kibaserukira kivuga okay urashobora gucharginga 1 million ushobora gucharginga 2 millions 3 millions muri evenement kubera izo nzoga ukazigurira ukanafungura neza ko bivuga kwigurira umuzu ugashobora gukora n'urubanza dote dazi apana no kuzigurira kwishurira inzu barakuriha bakanakugura inzoga banakarakugaburira kuko atari wewe evenement nishobora kuryoha yes so ni ibintu bishoboka ni ibintu nawe ufise ide yo kuba umu DJ ndagusavye put your mind in everything trust me you're gonna pay everything
it's a career. bisaba kuba smart mu kwiganira. Yes. Umva ikiganiro kiri orienté muri yo nyene ni igituma nyamuku cyatumye tubarondera nuko iyo smart mind mwakoresheje mu gutunganya iyo carrière iyo métier y'ubu DJ uno munsi kabigaragara nko kwigaragara nka métier nziza. Nibuka umunsi ikintu mwatanze nka image nziza muri RUNTOWN DJ'S Bface igihe agitangura umuziki yawutangure muri Pre-Music baramwankira ati rap nibishoboka ariko a partir ya evenement yanyu nibuka RUNTOWN DJ'S imiziki y'abarundi mwarayivugije cyane murayipromotinga uno munsi Bface yarabaye brand ambassador wa Pre-Music. So mwiyumva gute kuri objectif mwari mwihaye as RUNTOWN DJ'S uno munsi mubona muri ko mugerahe mubona muri ko mujahe? Kico kintu nkubwire yuko twebwe objectif ya mbere twari dufise yuko hariho imiziki twashaka kugwanya. Hari imiziki twashaka kugwanya ya miziki ucana hose wumva atari y'abarundi. Cyo twagerageje kugwana naco mugabo mu mwanya rero ntabwo ari buto wasonda. Byasaba yuko dusaba yuko abartiste bakora umuziki mwiza. Nyimba tuvuze ijya muziki y'ababunga y'abahanze. Umu artiste akeneye gusora umuziki niyumvire kuma yo collab better than bijya abandi bakoze. Kandi nabo barabikoze Bface notamment akora dancehall, akora hip hop. Hama nawe kandi entre temps kandi amushimiye mu bantu badusupportinze cyane batubaye hafi kuva no kuri evenement ya mbere. Abana natwe hama mugabo ni nuwundi muntu atahura arazi business y'umuziki yari no murapera mugara zora abe dancehall ariko guhibongoza akaririmba R&B gatoka neza. Donc arazi umuziki arazi ibyo ariko ararondera. Yarabaye motive arabona yuko mu muziki bishoboka. Arakora cyane naho tumaze gukora cyane twe na artiste tugira umugenzi yuko duhaye. Niba uduhaye umuziki mwiza turarurika muri groupe maze akazi kikameze bien akaruka hafi Branly music twari tumuzi muga muzobaza hano babihataga kumviza indirimbo yiwe Melana yari played by us twayimaranye nka 5 mois twayimaranye igihe tuvuga ati umupeti ni muganda numuki mutazi bo icyo shaka kungana ivyo bakwishuye nka RUNTOWN DJ'S cyangwa entertainment twaje mu objectif ifise tushire umuziki mwita imbere kubera yuko tugitangura nkuko yavuze ari imiziki yo hirya no hino international bavuzaga mugabo ugasanga ugiye muri boîte mu boîte radio nga yo muri boîte urinze utaha no Burundian music. So iyo ni erreur kwanza daye. So ni vivemeye kwa. So nka RUNTOWN DJ'S aje okay il faut que turaba to studying the market in terms of music industry to who is doing best better music hari new generation liquid tukara muziki mwita ubundi mu DJ bari netre mu DJ ntari kuri kote ngo supporting tanga good music oreille musicale iyo uyifise kumva umuziki umeze neza ura pushing c'est tout. That's it. So that's why feedback cyatangwa kuri muziki kuko twaravuga ati tukibivuga bavuga ngo nugushaka kutabavuza umva bakibaza ko tuko turakwepa bwa tubavuza mugabo hariho imiziki yo muri restaurant hariyo muri club ari ibintu biratandukanye twe natwe turi plus muri club mu maba ahantu baza kumviriza umuziki banyoye restaurant na cafe kahawa ni ibintu ziri slow. So nico gituma feedback ya cyakora igihoroha bakorana na Bface niyo yatanguye kugira tubereke template bati okay this is the way we need this. Yakoze R&B acija muri hip hop Baba mambo yakoze maga acija muri hip hop achakwa twimare after that chatuja muri papa mama ugira tumvisha na tugira turi slow twashaka tujamo mugabe vyo deja ba double J babikora umva. So en fait twebwe twashaka kugira tubereke sinone ivyo muziki natwe twabikora tugire kuri aspect commercial as RUNTOWN DJ'S murabikoze byose promotion irabaye byose barabikunze abantu bose barabikunze agafaranga smart mind rero nawe ikizira vuga ati eske agafaranga
mwese murakaronka neza mu buryo bwiyubashe. Uno munsi organisation interne RUNTOWN DJ iri satisfaisante kuri mwese mu buryo bw'amafaranga. Ivyo byose ku isoko RUNTOWN DJ'S ihagaze gute? Bo ku isoko nibaza yuko nawe urabibona si ibintu tuvuga yuko ngiye kubivuga cyangwa tugiye kubivuga. Nta sama irenga tutabonye amamarche. Ubona shima ko makomeye. Bo côté commerçant nibaza yuko tuhagaze neza. Kandi urazi ko twese ni bwa bumwe nyene. Niyo bwaba ubuzima bugoye ndazi ko ubuzima c'est pas parfait mugabo ndazi umunsi nimba atari jewe ni Zenobe atari Zenobe ni jewe cyangwa Catluz. So nubwo bumwe rero nkubizi turafashanya niyo dukora ikintu kiri commercial tubone inyungu turafashanya. Urafise aya fise aya tushire hamwe dukora ikintu ayaboneka tuzigame n'andi tupenga amabili c'est tout. Yeah, we are good. Abakobwa n'abantu ba mbere bakunda imiziki iyo mugize ama event yanyu baba ari benshi kandi naho nye turumva abakobwa bamwe bakunda umuziki bagakunda no kudija. Kubera iki tutaragera tubona muri RUNTOWN DJ'S umuntu w'umukobwa ari mu mugwi wanyu canke mutifuje canke mutaronse umuntu w'umwigeme aza muri RUNTOWN DJ'S? En fait iyo haza kuba umukobwa muri iyo nubwo bugenze twatanguranye nawe ko umukobwa arimo si byarabaye wanashima RUNTOWN DJ'S RUNTOWN ni ndome indwi. So twaye kuyomeka pa après twatanga le 7 niyo twa official le 7 z'umwaka le 7 décembre 2018 tukaba turi 7 ambo RUNTOWN ni 7 nyene. As group turizera ko umwe wese afise icyo yizera icyo agenderako n'iterambere ryiwe. Mereye kuri Zenobino ari hafi yanje. Muri nka wewe Zenobino nirihe shari geranda niko nogita cyane ifuhe geranda unyotewe kubona mu muziki nk'umu DJ wewe gishika ukavuga ati now ndi satisfait? Bo ndipfuza kubona mu muziki mu artiste wo mu Burundi afise inzu yiwe afise umuryango wiwe ubayeho neza ubivuye mu muziki wiwe. Ndipfuza kubona mu DJ wo mu Burundi afise famille afise urupangu rwiwe afise umuryango wiwe wabayeho neza bivuye muri famille. Ndipfuza kubona mu artiste wo mu Burundi ariko aratanga akazi bivuye muri ya investment yiwe y'umuziki. Aho ya vraiment nzovuga ko mbaye satisfait nabona aba artiste ashika 200 mu Burundi babayeho bashobora gutanga akazi badapanze bafise amazu yabo ko nico twese turiko turagwanira. Yego Catluz. Bon jewe ico nkeneye nuko umuziki usohoka. Tumaze imyaka myinshi umuziki uri ngaha mu Burundi ntujabuka. Ama concert yo hanze ni make. So aba diaspora foko mutumira abarinzi banyu foko muha agaciro igihugu cyanyu mugatumira biwanyu bakaza bagateramisha aba diaspora benshi batazi abarinzi bacu mugaba bagiye hariya ni opportunity ku artist kandi namwe muraryoherwa ko muhamuryoherwa iyo muje muri sama gusa muri Afrika nanyo ugasanga mutashe so twagize ama evenement cyangwa ntiyabaye kumva zitabazi natavuyeko. So mwe murafise ukuntu mwotumira abaririmbyi mubatumira batangure gusohoka igihugu. Jewe ikintu nyotewe nuko RUNTOWN DJ'S ikora ibiteramo hanze y'igihugu itwaye abaririmbyi b'abarundi tukagenda kuryohera abarundi bari mu mahanga kuko ngaha aye 11 turashika aho dushaka mugabo turakeneye gusohoka twige turahura ubwenge kuko akanyone katagurutse ntikamenya ubwiza. Isa nk'umu CEO wa RUNTOWN DJ'S nigiki unyotewe nigiki uvuga ati jewe satisfaction yanje izobiye? It's a bigger dream. I think we're gonna achieve it. Tuzoshikako
ni indoto nini gose mbwa turashikako urabona iyo abandi ba artiste bo muri Afrika bagiye hanze bakuzuza za stade akomeye around the world, France, that. So the dream, Big Fizzo, you have to chiri inzira. Respect for that because it's the legend of the industry. I respect that. New generation, so my dream, ivyo nyotewe nuko bona umuririmbyi w'umurundi abasha guhagurutsa akaja France, akaja England, akakora tour, akuzuza ama stade akomeye. Of course, RUNTOWN mutwaye entertainment canke niyo bayitwaye. I feel also I will feel very proud. You get kubona yuko there's an abundant artist. One artist barakoze bakomeye ba Prince, Stromae, that. So I want that. Someone, the flag of Burundi is being raised internationally. That's my. Yes. Yeah. So mwebwe ndizera ko namwe mufise peut-être mu bibazo nashoboye kubabaza muvuga ati Branly turashaka kongeramo ako kantu, turashaka kuvuga aka kantu nimba gahari umwanya n'uyu message nimba iza kugira umwe cyangwa mwese mwigire. So jewe cyo nashaka kongera ko ndatanga kubona ko ama company atanguye kuza araja mu bintu bya evenementiel ashiramo amahera. So twebwe tu RUNTOWN Entertainment ama company yose hari muze turashaka gukora, turanyotewe gukora, antuka tuzonanirana twagerageje. Ni muze tukore, turanyotewe gukora, turi ngaha. Amapano publicitaire ashaka abantu baguze amafoto yabo amadolari angahe kuri internet, turi ngaha, turabarundi. Ayo ntashobora kubura icafasha umwana wa Isa ashobora kugura France Day, cyangwa ashobora kugura pampers y'umwana. So guys, zana inoti dukore, turakeneye gukora ahanye n'amahera guma pana kuya transfera hanze. Merci. Zerambini. Jewe cyambere nagira mvuge nuko umuntu wese atotinya kuserura noze yiwe tanayiwe kuyidevelopa. Simaka bose baba DJ, simaka bose baba baririmbyi, harimo nafise tana yo gucapa ayidevelope, ayigwanire. Harimo nafise tana yo yo kubumba, abumbe ikintu ki artistique, akigwanire abe muri identité yiwe. Twe twara guteye imbere nka RUNTOWN DJ'S, twaramenyekana nka RUNTOWN DJ'S, nawe amenyekane nkawe. Kuko umva artiste nani art ihurira mu bintu byinshi. Rero umuntu wese muri art yiwe ntiyitinye kumva yuko yo gwanira ko art yiwe imenyekana. Hama ejo canke igihe ateze kuzobona inyungu mu byo yari ko aragwanira. Hama kindi naco nuko abarundi cyane buha agaciro art. Kuko art mu Burundi iri hasi cyane. Yacari hasi cyane. Turasavye rero yo art baya agaciro. Umuntu yaje gucapa smart mind ga umuntu akomeye gose. Kuko ucinjira ukiraba urabona yuko ari ikintu arakantu kari mu bwenge. Kari simple mbwa kari mu bwenge. Anagwanira ibivyiwe amenye yuko atekereza kubikora abantu bamenye nkawe. Akoze. Isa bavuze amapoint akendeyo icyo no saba ivyo ukora vyose menya kwidandaza, menya aho isi igeze. Jewe bazi nk'umu DJ mugabo ndakora communication marketing nayo kote fort ya RUNTOWN DJ'S, kwidandaza, kumenya akarakenewe, tukagira aggravage. So my point here, widandaza, menya kwidandaza ivyo ukora vyose. Career yose irariha ama bills, irakubeshaho ugatunga umuryango. Yidandaza iyo career, trust me, uzogera kure. Hama ikindi ndasaba leta yacu y'u Burundi, nabonye nyakubahwa perezida wacu Neva ndayishimiye ujya mu rwaruka
akabikorera ko dasavye na leta y'u Burundi ibijyemo parce que turafise amatala yo gwaruka so widandaje neza bazokubona gouvernement izoshiramo ingufu and then zoba I want that please. Yeah. Merci beaucoup nukuri ni ibintu byiza cyane mwakoze guys, courage, nous sommes fiers de vous, courage vraiment, hama Imana ikomeze kubashira mu ivyumviro byiza kurusha kugira bikomeze kumera neza. Ndakunda gusezera ukunye, courage Isa, courage Catluz, courage. Yes, thank you, welcome. Turagushimira DJs, RUNTOWN DJ'S, yes.